Twende. Mzee mkubwa kazi. Yaani unagusa tumbo yangu bila permission. Without permission. Bo bafashe decision kungira legend. Ariko ari abandi babimbwira mu nzira yo kunsunika hanze mu kazi kugira ngo shoboye kuri tayaringa. I know the game. Ija politique ndabitinya. Ico maze kubona ku myaka ngezeko maze kubona intambara y'amasasu. Maze kubona intambara y'ubukungu. Gusa ico jewe nibaza sinzi ababikoze bo barabikoze ntaravuka sindumva intambara y'u Rwanda n'u Burundi kandi umenga nayo twiteze iba yarabaye ariko navyo mbona aho vyotangurira kuko aba bantu baravukana bavuga ururimi rusa cyoba ari gisebo kabisa yoba ari ibara bagwanye navyo niteze ko nzobona yuko Burundi n'u Rwanda ariko baragwana. Navyo niteze. I met Farious in 1998. Akiri umuraperi. Ho ico nemera naramuhinduye kuva muri rapping aje muri singing. So niwe wahinduye Farious? Yego, he was in rapping. Yashaka kuba Tupac Shakur. Ndabyibuka cyane. Namubwira uwaye Tupac Shakur abantu nibazofa bamenye Farious. Uyu hejeje kuvuga nafise band ngiyi wanje. Afise showbiz nyinshi gusumbya umuziki. Ushaka kubishobora muzana umushire ngaha naje umushire ngaha. Uzacumenya yuko hari umubirizi ari no muravumba. The Ben Bruce Melody. Reka rero ndababwire. Yes, Big Towners mumeze gutenda cheka ko mumeze fresh kabisa. It's been a long time. Kandi abantu banje kenshi mwakomeje kunsaba ese bakti byagenze gute kubera icyo utadukubitira za gitumo. Ubu ngubu ngiye gufata umuntu witwa Umupfubuzi. Ninde? Fubuzi Kidumu Kibido tukaba tugiye kumureba ari hano numvishe reba hano kuri hotel ari somewhere hano ariko nanugo ndamenya nago ndamenya icyumba nago ndamenya ni hehe nago ndamenya ari kumwe nande nimba ari kumwe n'umukobwa cyangwa ari kumwe nande tugiye kumufata kuko bahise bambwira ko ari Umupfubuzi ndabizi aba bajama uyungu ndamuzi uyungu yo mambo vipi uko fresh niko sawa unaitwa nani naitwa Kevin Keys. Kevin Keys ni musician. Ni musician. Uko musician. Huyu namjua salama papa. Fresh kabisa. Fresh. Uko poa? Unakujaje? Mimi nakuja tu kibishi yani. Unajua tena. Vipi? Muri kila uri ma New Zealand. Ubu ngubu ndahari Kigali. Okay, na sisi tuko hapa tu Kigali kabisa. Sasa Kidumu yuko wapi? Habari unajua kama yuko hapa? Kidumu ari hehe? Wabimenye. Kidumu ari hehe? Kidumu ari hehe? Huyu sana mpigiaga bandi Kidumu. Kwenye ile bandi inaitwaje? Boda bandi. Vipi jamaa? Poa sana. Na umetoka Kenya? Nimetoka Kenya. Twende nionyeshe bwana mzee. Twende nionyeshe. Management ya Rawizi. Twende nionyeshe. Twende. Vipi? Salamu. Sasa story mpya za Kidumu ni zipi tena sasa hivi? Hivi tu nataka ashuke Burundi. Uko na concert ejo bito kwa gatanu. Ibujumbura. Win Club. Et puis achakomeza agende ngasiga yitwa Umupfubuzi. Mfubuzi ko nagira kabisa uko somfubuzi wabagore. Umupfubuzi w'umuziki apana wabagore. Umupfubuzi sha. Singa kama ni mzee baba yao. Stage. Tugiye gufata Umupfubuzi tujye kumwe Gitumo. Nimba ari kumwe n'umukobwa simbizi ariko all in all we have to do it. This is Big Town TV nago tujye tunanirwa. Snitch wanje nguyu hano. Bakti. Twende. Mzee mkubwa kazi. Vipi? Salama kaka. Vizuri sana. Bwana, hebu chini kweke kwanza hivi. Sorry tumekuingilia kibishi. Yaani unagusa tumbo yangu bila permission. Without permission. Vipi bwana? Safi. Karibu sana. Iko sawa? Iko fresh kabisa. Nasikia uliowaga. Bwana nikaoa. Wararongoye ngo baragutwaye. Baranwaye. Mu diaspora ngo gutara Australia. Kandi n'uwibanye. Can you imagine? Hajya.
gutera inkuru ehe nta kari mu mpene cyangwa mu ntama Yeah. byose nicyo kimwe umugore ashobora kubonga cyangwa hariya ese byose ni nko kuva kuri Yohana mutagatifu ujya kuri Matayo Matayo mutagatifu mutagatifu. bose n'abatagatifu yes mkuu wa kazi mimi nikaa hapa kaa hapo tu hamna shida yeah ewa nimekuingilia bila mpango asante asante uko fresh lakini vizuri sana ya karibu sana Kigali asante yeah ulikuja Kigali lakini umekuja kimya kimya sana Keli alinificha time ya airport ananipigia yani mmeshafika mnafanya kila kitu ya ilikuwa mbaya sijui kama Kerimu namjua pia anagugumizwaga kabisa akiongea baba sasa hamalizi Sindo pale namuuliza Kidumu hadi ngo ana kigugumizi kubwa sana. Kidumu mimi mwenyewe nikiongea naye kwa simu akianza mzee hari abantu ngaca ndamuzuriza ndi banshaka na mujazi yaga tu bariko baratanga ibihumbi ni 10 Adari kukumbuye every time you naona jina Kidumu no guseka tu kuko na blagues bari byinshi cyane okay tugitangira event yo mu Rwanda byagenze gute bakwakiriye gute kuko it's been a long time abantu mu Rwanda bari bagukumbuye ego si gihe kinini cyane Kigali Jazz Junction yabaye 2023 umwaka ushize umwaka uheze hanyuma ubu naho turi muri 2024 ariko chaque fois ukonje mu Rwanda baranyakira hano ni muhira kabisa okay ego ese I love utekereza ko ituruka hehe kuko every time abantu bagaragaza urukundo rwinshi cyane kuri wowe mu Rwanda iyo wakoze concert ntabwo ije flopping never abantu babuzuye abantu bagutegereje secret ni ihe okay icyambere ni Imana kuko Imana niyo guha inspiration hanyuma ikakuvyura mu gitondo kongera kandi ikakuryamika mu ijoro hanyuma icyakabiri ndibaza yuko abantu bamaze gutahura umuziki wanje ukomeze saha gusa ni Bujumbura niko bimeze no muri Kenya niko vyamye no mu Bubiligi 2023 naragiyeyo banyakiriye ukunyene nabantu bamaze gutahura ivyo dukora urabona social media hari ukuntu yaciye ituma ibintu binyaruka ngo buwe bakti umuntu ashobora kuba kuzi New Zealand ndibaza yuko wagiyeyo oya ni social media yaciye ituma ibintu bimenyekana vuba umuntu akacamenya nk'umuntu tuvuga ari muri Amerika akakumenya umuntu ari he ariko igikuru nakazi werekanye yuko uzi gukora kuva ku ntango gushika urumva muri make nabaye real from the beginning okay ese event zawe cyangwa concert zawe iyo wakoze I Burundi ugakora no mu Rwanda niyo ubona abantu benshi cyane byose ni sawa mu Burundi ndakunzwe mu Rwanda ndakunzwe muri Kenya ndakunzwe ariko habanje kwanza guca igihe kinini cyane ndiko ngwana n'ikintu cyitwa nta muhanuzi iwabo ariko ubu baratahuye yuko ahubwo umuhanuzi nabi iwabo kugira ngo kuko ivyo avuga arivyo tuwumva okay kenshi abantu bajya bibaza ese no abantu benshi bajya bavuga ngo Kidumu ni legende wowe urabyemera kuri legende muri music ndacabandanya akazi bo bafashe decision kungira legend ariko hari abandi babimbwira mu nzira yo kunsunika hanze mu kazi kugira ngo shoboye kuri tayaringa I know the game I'm still here maybe even if you push me for a retirement an early let me specify an early retirement let me tell you something I'm not yet tired I may be
a retired person, not a tired person. Yeah. Mu myaka urakuze. Mu myaka urakuze, muri music urakuze. Kidumu ateganya kureka kuririmba afite imyaka nkingahe? Sindabizi, I don't know. Yeah. Umwanya wose nzokumva ko ingufu zaheze nzobireka. Kuko nzo nabikoze igihe kiyagije. Okay. I'm sorry to ask you this. Abantu bafata politics bakayivanga na entertainment ugasanga ibihugu byacu iyo byagiranye utubazo bagashaka no kubishyira muri entertainment. To be open kuri wowe wabisobanura gute? Ija politike ndabitinya. Ndabitinya kubera tuhora tubona bitangura nitumenye igihe bihererako. Ushobora kumva ngo hari ibiganiro biko biraba cyo kusubira kandi gukarukana umubano. Umwanya ivyo biganiro biberako nawe tumenya. Hanyuma bashobora gushwana. Umwanya bashwaniye ko ntavyo tumenya. Kiba kibitumye ntacyo tumenya. Gusa icyo maze kubona ku myaka ngezeko maze kubona intambara y'amasasu. Maze kubona intambara y'ubukungu ya ekonomi. Maze kumva za Boko Haram zigwanira intambara y'amadini, imyemerere. Maze kubona intambara ya culture, aho culture imwe ishaka kumira iyindi. Uravyumva? Gusa icyo jewe nibaza sinza babikoze bo barabikoze ntaravuka. Sindumva intambara y'u Rwanda n'u Burundi. Kandi umenga nayo twiteze. Iba yarabaye ariko navyo mbona aho vyotangurira. Kuko aba bantu baravukana bavuga ururimi rusa bafise na history imeze cyo kimwe. Bagwanye yoba ari tragedy no muri UN. Cyoba ari gisebo kabisa, yoba ari ibara bagwanye. Hanyuma inyungu yo kugwana nayo cyangwa yo gutsinda undi nayo mbona. Kuko utsinze umuntu nawe nakagenda ahantu azogaruka kandi aze kugutsinda. Genda umuntu w'amahoro sindabizi ko cyane kabisa ngo ndabisesangure. Ndabimenye igituma ibihugu bigwana n'ibindi. Nkakujya kwa Ukraine n'Uburusiya tubona biko biraba ubundi munsi muzokumva ibiganiro ngo biraheze. So iwacu hano ntavyo niteze ko nzobona yuko Burundi n'u Rwanda ariko baragwana. Ntavyo niteze na nivyo nifuza yuko vyoba. Ibi byo gufungirana imipaka bomba vyoba binini. Byo gufungirana imipaka nicyo babivugaho. Nago uri umunyapolitiki ariko turimo kubaza nk'umu artist, nk'umuhanzi uri muri entertainment. Kuko question yanjye kugira ngo usobone ibi byose nakubajije kubijyanye na hari abantu bavanga entertainment na politiki. Ugasanga nimba bafunze imipaka gutya ugasanga umuhanzi wo mu Rwanda kujya kuririmba i Burundi biragoye cyangwa umuhanzi wo Burundi kuza. Umupaka ufunze n'uwo hasi. Ishobora kuba ari impamvu z'imitekano cyangwa ivyo ibitaraja mu buryo bimwe. Ariko umupaka wo mu kirere uracyakora. Rero umuhanzi bamutumiye umutumiye namubwira ati amukatira indege. Amukatira itike y'indege aze. Cyenda bizi ko abaririmbyi bo mu Rwanda bakundwa i Burundi. Hanyuma ambasade ziracyakora. Hano iwacu yo mu Burundi iracari ngaha mu Rwanda. Iyo mu Rwanda iracari hari. Hanyuma barafise n'ahandi bahurira. East Africa Community. Ndirasambuka iracyahari. Rero hari umwanya natwebwe namwebwe kwanza bamenyesha makuru mu Kavya imipaka irafunze ariko mu kirere birakora. Rwanda nta musi ndabona ihagarika. Rero sinibaza yuko tubijamo cyane kuko hariho channels bicamwo kugira ngo bashore kuronga solution. Cyane lasting solution. Umuti w'amaho. W'ibibazo. Yes. Abantu benshi kuri question nakubajije mbere abantu benshi bavuga Kidumu legend. Nanjye ndemera kuri legend.
ariko wavuze ngo ntabwo ufite gahunda yo guhagarika music nje ndashaka ukomeze kuko we love what you do. Aba legend batatu muri music y'i Burundi kuri Kidumu ni bande? Okay, hariho uwitwa Nikiza Davidi, hakaba Africa Nova, hakaba na Christophe Matata. Okay, abo nibo ba legend bawe. Abo nibo nabahaga Prosper arimo kuko hajye umuntu yarigeze gukora vyiza bikakuryohera. Hari hano yinjira hatandukanye na subscriber. Yeah. Kuko umwanza ashobora gukora interview akagushavuza ukacukora unsubscribe ukabivamo. Ariko bajya abantu bagumye ahantu gukora unsubscribe bikananirana. Kabisa. Kuko ni gihe kinini n'ubuto bwacu twagiye turabamenya gushika naho binjiye ahantu umuvuze tu cyanibuka ivyo yakoze ubwo nyene. Nico nabanzi no bahanura. Cyo no bahanura get really subscribers. Bazo kwibuka n'abana babo. N'abandi bakwibukire ku bukwe bakoze, n'abandi bakwibukire ukuntu bariko barafiansa bakiri ku ishuri, bakwibuke gutyo ni uzoba legend. Aba bana b'iki gihe barimo gukora music i Burundi barimo kubikora neza kandi wowe nk'umuntu mukuru urareba ukavuga ngo my young brothers, my sons and daughters hari ukuntu murimo kubikora neza. Ni bande nabo bakeneye kumva Kidumu arimo kuvuga industry y'u Burundi y'abapeti bashasha bakiri batoya barimo gukora music kandi bakayikora neza, nabo bumvishe urimo kubavuga cyangwa ku describing music yabo ukuntu imeze n'ukuntu baririmba n'ibiki byose byabashimisha. Reka nguhe umwanya gatoya utubwire kuri ibyo ngibyo. Kuri icyo kintu cyo novuga jewe naraje sinigeze nzimanganya Matata Christophe, sinigeze nibagiza Africa Nova abantu, sinigeze nibagiza Bahaga Prosper. Hariho kwanza na Nikiza Davidi nasubiyemo nk'indirimbo ziwe zibiri. Uravyumva? Kugira ngo ndamugarukane. Ariko barazi original yariyo. Uravyumva? Aka kazi kacu ndukajamwo wibaza ngo uje kufuta abo hasaze nibikunda. Nibikunda. So abajene babona baronse muri concert abajene bagenzi babo bagaca bamwe bagaca batangura kwifata nka Michael Jackson. None Michael Jackson uravye amateka yiwe aje yaramufuse mu mitwe y'abantu Stevie Wonder? No. Yarafuse Ray Charles? No. Yarafuse amagroupe yasanzeho za Cool and the Gang zo bazarabaye famous n'imbere yiwe za Earth, Wind and Fire? No. Wewe icyo no guhanura nuze uri inyongera y'urugendo turimo, sivyo? Uze nk'umu passenger winjire muri ugo rugendo na wewe ukora amateka yawe, time yawe ni yahera, that's it. Uravyumva? Ariko kuza ngo bajya bose na 9 bazimanganya yewe gaye uriko urica amaguru utabizi. Kuko ukeneye umwana w'umufana wiwanje nawe ave kuri kirivyo nyina kunda aze kubishasha. Nawe ni yakura tangura kuja mu mateka avuga ati bajya batangura ujya muntu nakunda babikora gute? Uko niko bamenye umuziki umenya gutyo. Sasa abajene bubu bakurikira ibigezweho, very good. Ariko but you need to tell people who is your inspiration. Aho ni uzoba ufise roots z'akazi kiwawe ukuntu gakora. What can you collect? Nibiki what can you correct mu mistakes wabonye muri industry so that people can say uyazanye evolution kujya mu Tanzania bikozi wabo. Okay, ni nabahe bapeti nka babiri cyangwa batatu. Kidumu uyu munsi ashaka kubagira inama akababwira ngo komeza uri gukora neza nsigaye numva music yawe nkishima nka batatu. Bo ibujumbura narigeze kubona umupeti yitwa ndamwita umupeti kuko ndi mukuru cyane kuri ku myaka. Ariko si umupeti kuko n'umugabo afise umugore n'abana. Uravyumva? Yakora ibintu bimeze nka traditional music hanyuma kandi kabisa vyagenda neza.
yaratumiwe no mu Bwongereza, atumigwa henshi no muri US. Ariko acashima kuhaguma. Yitwa Steven Sogo. Yarakora ibintu naje nkicara nkaraba. Uravyumva? Hakaba no mupeti yitwa Dramati, we twari muri tour. Je nari mu tour yiwanje muri Europe, we yaje mu Bubiligi gusa. Ariko ndabona nawe ne ko ariko ariyumvira how to bring a change. Ndabona witwa Fernando. Ndabona nawe ne ko ariko ariyumvira how to bring a change. So ikiba gisigaye ni endurance. Kubigumamo. Aho niho tuba turindiriye yuko somebody can say afise experience ya 20 years, 30 years, 15 years, something like that. Okay. Aba bantu Lolilo, Sati B na Farious nichi wababwiye? Sati B nabo, oui. Abo ngabo nichi wabavugaho? They brought a change. Farious iwe ni product yamvuye ko ariko he's bringing a big change. Sati B na wene he's there. Stamp iwe yamaze kuyishirako, Vishulov, stamp yarayishizeko. Urazi mu Burundi dufise categories. Hari uwo uvuga uti he's able in live performance, uwundi ukavuga ati he's able in show, kwerekana show, akaja imbere abantu barazi imiziki yiwe, ugasanga we uko yiyumviriye yaba inspired n'abantu bakora dancing ibintu nk'ivyo. So dufise category nyinshi. Kandi nujya yabikoze kuri ya ndumusuzugure usanga afise abantu bamwemera. Okay. Wavuze ngo Farious ni product yawe ni gute how? Okay. I met Farious in 1998. Akiri umuraperi. Muri group yitwa Nigasol. 1999 he was with me in Nairobi till 2001. We did something. Ho ico nemera naramuhinduye kuva muri rapping aje muri singing. So niwe wahinduye Farious? Yego, he was in rapping. Yashaka kuba Tupac Shakur. Ndabyibuka cyane. Ndamubwira ubaye Tupac Shakur abantu nibazofa bamenye Farious. So you wanna stay mu mitima y'abantu, just sing. You can sing. Nabona bishoboye. Okay. So you niyo guidance namuhaye kandi ntarasubira inyuma kuva ico gihe. Alafu Lolilo nichi wamuvugaho? Ushakunteranya n'abazizi. Lolilo is a fighter. He's still there. Arachara hari. He's still there. Harigwanako kandi he's a fighter. Okay. Yes. Nihe advice wamugira? Ngumukuru we, ngumu legend? No, he's still there. There's nothing to advise about. He's still there. Arachahari. Okay. Nice cyane. Kidumu mumaze kujya mu bihugu byinshi kwisi. Byinshi cyane ndakeka ko ari byinshi, reka tuvuge ko ari byinshi. Umubare nago twawuvuga. Nice gihugu wigeze kujyayo ugahura n'ibintu bidasanzwe cyane cyane mu rugendo rwa music, performance and all the stuffs? Ni muri Australia. Aho nahuye abarundi bamaze kuba divided kubera ibyo ariko biraba politically mu Burundi. Bamwe they were pro government, abandi bari anti government. So then when I go there bache ona ko ari umuntu wa system aje. So nabari babuze impapuro bashatse kuzisabisha jewe ngo aje kutwica ibintu ngivyo. Ariko that's it, niko bigenda. Nta muntu wa system jewe gusa icyo nzi ndazwi ndakunzwe mu Burundi. Abarundi nagenda bashikira kunyota kuri message, ibindi bintu byose nyagira umuntu abivanga. Wigeze gukora concert bakakwambura amafaranga cyangwa bakakwiba? Kenshi cyane. Icyo gihe nari umubater. Ngunzwe. Hanyuma abantu bansaba yuko nangura kuza ndaririmba ndi imbere. So byaciye biba ngombwa ko ndemisiona muri drums. Ndayirekera uwundi. Sasa ikibazo nasigaranye ni kimwe gusa. Naririmba mfunza amaso. Sasa kumbe abajura abasuma bavuga ati tuengere gusa atangiye kuririmba cyo dupotera n'amafaranga yiwe. So nugurura amaso nasanga bagiye. Ariko ubu sigenda basaba nambara ya marori wibaza sindiko ndakubona. Hari umunsi kwaza muzokumva ndiko ndabuye wewe garuka nugende guma muri concert ishaka amafaranga yanjye.
banza dukubite ka brage kamwe kwanza mbere ko dukomeza kuko every time yo twahuye kenshi ndaseka tu ivyo amabrage kandi turi serious gutya. Yeah, we're going to be back to the serious business. Bo ejo bundi navuze brage ya psychology. Yeah. Bo brage ni nyinshi ariko kubera ko atari wewe twakoranye kandi na office abagukurikira. Nagira mvuge yuko muri West Africa ari umutama muri village yifujije ko agira umwana yabaye docteur. Yoba docteur azarafasha abantu. Kuko na mu docteur bari bafise muri village. Acabona yuko vyoba vyiza umwana wiwe yabaye docteur. Rero atumira abandi batama atangura gukora za cotisation. Amafaranga arakwira umwana bamurika mu Bufaransa. Ariko ashiseyo ijya department yo kuvura abantu ya medicine yari imaze kuzura. Bacha baramubwira you want to be a doctor? Yes. Okay, ariyo psychology. Ariga araheza. Asinyara biwabo ko agira tae yuko yabaye docteur. Ariko wa psychology. Rero arataha bakora umunsi mukuru. Papa we afata ijambo ati umwana wanje arabaye docteur. Byose ndabikesha mwebwe mwitanze muraterera turafise docteur. Ariko umwana we yicaye yumva yuko umenga bavyitiranije atari docteur gutera inshinga abantu. Acha nawe nasaba micro arababwira ati papa jewe sindi docteur w'ubuvuzi ndi docteur wa psychology. Papa aramwitegereza ati psychology ni iki? Umwana ariyumvira uko yobwira se wiwe. Abona ingoko ya kenyeji iri kiratoragura hajya. Arabwira ati urabona papa psychology ni kuvuga par exemple ijya ngoko muri psychology hari ukuntu ushobora kukwereka yuko ari zibiri hakwibimwe. Papa we yacyaramu aka micro ati sinarinzi ko wasaze warasaze noneho. Okay, ni batubagira ijya ngoko ngo tujya iya psychology. Niko bimeze. Yeah, sawa cyane. Ewa buri munsi yo twahuye ndaseka. So ni byiza guhura nawe. Concert zimaze kuba nyinshi kandi uracyarimo gukomeza ubu ngubu ukaba after iyi concert yo mu Rwanda uji Burundi. Abarundi bari bubone kino kiganiro wabamenyesha aho muri buhurire kuko benshi bari kwifuza kubona Kidum ari go performinga mu Burundi. Yes. Bo kuri uyu wa gatanu nzoba ndi kuri Weed Club. Hanyuma kuwa Mungu nzoja hitwa Green Park i Bugarama bw'i Burundi. Ariho Bugarama bwo mu Rwanda. Bugarama i Burundi iyo bitwita zone Bugarama ku kilometero 30. Ahitwa Green Park. Abafamiye bavuye za Muramvya, Gitega, Ngozi bashobora kuza. Tukahurira. Sound izo bimeze neza kuko umugabo turiko turakorana umugabo yabaye umugenzi umwanya muremure. Umugabo yangwanye ko muri 2004 arabinyereka yuko ari umugabo ashaka yuko je ntera imbere. Sasa ubu iyi concert nayise amaboko aryoha anyuranye. Okay. Yes, watuzanye umuhanzi witwa Esther Nish sinzi iherezo rye. Are you still together? Murimo gukorana cyangwa yageze ahantu tumubwira ngo nawe jye kwishakira ukwawe? Oya urabona ndimuze muritiranya collabo no guheka umuntu ku mugongo. Yeah. Collabo nayikoze kugira ngo ndamuhe endorsement ndamushigikire. Kandi ijya ndirimbo ni gwiwe. Ni gwiwe. Gusa icyo nakoze nanditse igitero kiwanje. Ariko ibindi byose yaravyikoreye. Kandi nawe abashaka kuba umusani atari ku gitsure cy'umuntu. Rero uko niko bigenda. Iba ari freedom. Collabo ifa guhera tusubira muri freedom zacu. Ariko simeze vya bundi byo kuboha abantu ngo ndabibohere ko nabone banyibohere ko
ivyo ntibikunda ariko gutanga push none abantu basunitse imodoka yakwamye byanse kukubita demarere konyonyonyonyo ikanga ukacibona aba people barirenganiye ukabasaba yuko bagusunika igaca yaka bisigura ko ucubaha lift oyu ucubaha fanta ni fanta kweli ubundi agaca avuga ati oya je naringiye muri iyo nzira siga imbere aho bikora ariko ndimuca mujani wawe ngo acaryama iwawe ngo acajya iwawe atagure kuja muri toilette iwawe na lift irafise ayiherera siko bimeze kabisa yego kabisa so iriya collab mwakoranye na Estanish hari ukuntu ubona ko hari steps yamufashije kumuzamura cyangwa Estanish ni wa mbere reka ndakubwiza ukuri she's the best singer we have in Burundi mu bakobwa she's the best very talented ujya mukobwa ashoboye byinshi she knows how to sing arafise charme arafise sourire sinzi ivyo abantu baraba anyway hari abantu baraba macho magenge ariko je ndaba straight ndashobora kubona ikintu kinyegeje mu muntu muri aka kazi k'umuziki ntabwo tubona videos nyinshi Kidumu ari gukora then when turakora subscribe bana bamuke mumuva ko namwe nje na subscribe inze kera cyane impamvu ndi kuvuga gutyo urebye abahanzi bakomeye nkawe muri level yawe reka dufate for example nka Diamond bari abo muri Tanzania bakora cyane ugasanga mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 3 afite video ebyiri mu mezi 4 afite video 5 so Kidumu tumubona kenshi mu performinga mu live performance ariko videos nagwa ari nyinshi icyo ni kintu cyiza burya kira muntu wese agenda ukinda ashoboye uyu hejeje kuvuga nafise band ngiyi wanje afise showbiz nyinshi gusumbya umuziki ushaka kubishobora muzana umushire nga naje umushire nga uzacumenya yuko hari umubirizi hari no muravumba Diamond akumvisha itavuga ngo noneho Kidumu mwambie kwa Kiswahili. Mimi si mbona unaniuliza nimwambie kwa Kiswahili? Sasa jewe ndiko mvuga na Bakti. Wewe ufise mission yo guteranya abantu. Ntago ndimo guteranya. Ntago ndimo guteranya. Reka tuvuge mu gishinwa basi. Diamond. Wang tu. Yavyumvise. Zavizara. So apart from band, Kidumu afite record label cyangwa ari under a record label? No, band is enough for me. I swear, band is enough. Iyi bodaboda band nicyo ivuga kuko ni band ya umaranye nayo igihe kinini cyane. Nuko yabaye formed ku mupaka wa Uganda na Kenya, ndavye igari ikinga irikira yinjira ico gihe twishura $50 entering Kenya. Nayibonye irikirinjira Uganda igaruka kandi Kenya for free. Ndabaza abantu bamira ko yitwa bodaboda. Ndifuza yuko nokora umuziki udafise border. Music without border. Nico bisigura. Si bodaboda rijya gari ariko nifujije yuko imiziki yanje itangura gucrossinga frontier imipaka atagusuzumwa visa cyangwa carte jaune cyangwa corona cyangwa macinya korera. Niho izina bodaboda ryavuye. Ego. So bandi yawe nicyo ivugaho like yo muri kumwe kuno mukorana n'ibice byose. Icambere kwanza barakora cyane, hanyuma icakabiri bamaze gutahura yuko ideology ari ugushikira bandi yitwa Kasavu. Ishobose tukayirenga. Nice cyane. Kandi nawe atari onzo bandi bagomba gukomeza kuko barazi ideology igomba gukomeza ikagira abaririmbyi benshi babizi kugira ngo izo kibandanye. Kuba uri muri Kenya mu rugo ni Burundi ugakorera music ya muri Kenya nagubona ko hari gap ya music. Hoya abamizise ni benshi icyo nakoze mu Burundi j'ai révolutionné narayihinduye ndayishira ku rwego commercial. Aho nta muntu yugurura ikibanza na kimwe cy'abantu baja kuryoherwamo atiyumviriye band. Urubaka ukagira toilette nziza ukagira ariko bands
utakishizemo band ntibikunda, so icyo kintu nije nakizanye. Okay, nice cyane. Kidumu ashobora guperforminga adakoresheje band like bamutumiye ahantu ari wenyine? Bo birashoboka. Aho nce ntawe uri uri kurarondera ushaka show ya Australia yuko noza na band kuko wewe uratinya expenses. Yes. Aho ndavyumva kabisa. Yes. Bo nizoca mbo mu dancer naco. Nago uzaririmba muri icyo gihe? Nago waririmba? Oyo DJs bari korafyonda ijwi janje bavyumva. Akazi kanje ari gukubita dance gusa. No playback. None wabibaza ko baririmba? Yapana. Baranima. Okay. Bajya bakora playback baranima. Ijwi ribaririmo vyose birimo. So biriya hariho n'abandi baririmbye uca wumva flat kuva mu gitondo gushika saa 6. Okay. So abahanzi baririmba playback kuri we nago bafata nk'abaririmbye? Ntunteranye. Nago ndimo kuguteranya. Baramenyekanye. Nago tugiye kuvuga izina ry'umuntu in general. En general. Si twese dukora bimwe. Yeah. None ndakubaze. Warusoma Bibiliya? Gaceya. Uzi yuko Yesu yakoze preachings mu muhanda tu gutyo hanze open air. Aba pasteur nabo bubasa ama eglise tubite gute? Aba pasteur. Aba pasteur bagira ama ishengero bakagira itorero. Rero chef wabo ni Yesu yabikorera mu muhanda sivyo? Ariko muri Bibiliya ariyo hamwe yagiye injira mu isengero asanga bayigize supermarket. Abitera imigere vyose sivyo? Biranditswe. Sasa abamukurikiye yarabivuze abwira Simon Petro kuri wewe nzo kubaka urutare nzo kubaka ishengero ryanje sivyo? Ishengero ariko nubu turacabona bakora ku muhanda barahari aba preachinga in the street babona rero wacuvuga ngo bajya bakoze isengero, they are not preachers, aba bari mu muhanda nibo bakurikiye Yesu gusa. No. So abahanzi n'abahanzi umuntu amaze kujya mu mitima y'abantu, it's not your problem to start judging. Gusa jewe ico ngira muzane unzane udushire ngaho ucumenya difference y'umuravumba n'umubirizi. Shaka bisa 100%. Umuntu nago yakora playback Kidumu kubita live band hariya muze kugereranya nago byakunda. Ahangaho ngenda ariko aratukana sinabivuze. Yani njewe wabivuze niba shaka babifata uko babifata bagire commentaire bakuriye live band na playback nago yebana na hano bihuriye. Kidumu nago twasoza utaravuga music industry mu Rwanda, twavuze i Burundi, twavuze mu Rwanda hasi ndahaba cyane gusa nagenda abira kwa kure kuri za internet na social media. Nabimenye nganda ashise yuko majority ngo bakoresha ngo ikintu cyitwa gutwika. Yes. Muri Tanzania ngo bakoresha kiki. Ndoje singoresha na kimwe. Okay. Ariko gusa hano barari babikora neza. Ariko baratwika. Aba producers najewe ndakorana n'umwe ngaho. Yaje gukora recording, hari umunyarwanda yamakora akazi gasigaye. Abari ngaho i Kigali. Igitangaje niturahura amaso mu yandi. Imagine. Ariko ngiye kumuhigisha uruhinduka bisa ndamurongo. So nimba bakubwiye ko mu Rwanda abahanzi benshi bakoresha gutwika kugira ngo music yabo ayo na mayeri y'akazi. Muri Tanzania navuze kiki. Mu Rwanda hariyo ngo nabita chawa. Iyo chawa sinzi ko ari chawa yo mu mutwe. Ari imwe bagusanga ufise inda mu mushasi wawe. Chawa ni inda mu Kinyarwanda cyangwa Kirundi sibyo? Chawa. Sasa hicho ngaho muri Gralak kabisa kuna chawa nyingi kichwani. Sasa numvise rero bakoresha chawa, sinzi ko ari chawa nyingi kichwani ibafasha gukikinga umuziki up. Ariko barafise uko bakora kandi byabafashije. No ngaho barafise amaheri baronse ngo nabimenye ngaho by the way sinarinda je gutwika nzi ko ari guturira. Sasa sinzi ko gutwika uturira abafana bawe bace bahunga sinzi ivyo arivyo. Sindatahura ari kumenga bisa n'ivya vya kiki gutwika cange n'amakabyo. Byose ni kimwe. Kiki ni nagatwiko nyine gutwika. Kandi usiga utuntu dusigaye ari twinshi cyane. Sinabizi. Nukora mariage aratwika. Basigaye batwikira ahantu hose muri mariage, mu rusengero, muri music, ibiki byose. None pasteur yashanye n'uwundi nawe naratwika.
Bakti yeah tugiye kugenda tunasoza tushye dutwika natwe reka twite dutwika hari abantu barimo kubagereranya cyane bakabashyira muri competition muri music nyarwanda kandi bose urabazi ngira ngo naba petit frère bawe n'abahungu bawe The Ben na Bruce Melody sinzi ibyo nabyo nimba warabyumvishe yuko bashiramo nanje oya bagushyiramo umuntu w'umusaza ko mu reka rero ndababwire umuntu akiri muto yibaza ko azoguma ari muto burya icyo nagira mbwira abantu na mama wawe yarigeze kugira itaye bubaha abasaza kuko byose barabyigeze barabizi ahubwo bariko barabibira imbere cyane gusumbya abo rero baguma bagira za competition bagire competition yubaka ntibagire competition izoca ituma mu busaza batangura kurabana ribi kuko ndabazi abakoze competition kera nasanze iburaya mbajijuyu wewe kana kandi wo mubabarira mu byo magiye murafa ngo nibikunda zorinda mpfa bari muri orchestre imwe ndabazi sishaka kuvuga amazina ubundi ugahura nawe muri Canada uti VP uje muntu ati ye baba umva ivivsanye amatati yo muri jeunesse akaza mu busaza kandi bose tayi barazitakaje tayi ni ngubu tuvuga ubone umumama kuze ariko azana ibintu byo gupfa mu buto ngo yarantwaye umugabo ujya kandi afise ubundi cyangwa ujya umugabo barashwanye uwo bamutwaye so umwanya umwe competition tuyirabisha amaso abiri ndirenge level hanyuma amatati azoshike no mu busaza kuko utangurira muto twibaze kuzoga muri muto ushika ahantu ushaka kugira family uru rugendo ni rurerure kandi benshi ndakuraye bakabandanya gutyo bazobiheba avuge ko yabihevye umva abandi bahindutse abapasteri bahinduke abakomersa abandi bahinduke I don't know uru rugendo ni rurerure rushaka kugira wisdom ugire wisdom. Okay, thank you so much. Ukababwire ko navuze yes. Mama wacu akiri muto yari afise tayi rakoze tunasoza abantu bavuga ngo uri umupfubuzi nawe ukemera ko uri umupfubuzi gupfubura se ntago ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane oya umuntu atese inge zitarasha neza bakamubwira ko zitaye ibiharege bitayiye mu vyita ibishimbo icyo ukora ukafubura uri kurafasha kugira ngo zijyanja bashobore kuribwa abafuvye muri muziki nabahawe sondeka umufubuza aje haca baha maximum gushika no basaba gutaba bikabananira they don't go home they want more from that person ukazobona umuhanzi ameze gutyo uravuga ko kabisa ari legende wave apana legende yo gusunikwa kuri retirement no so uri umupfubuzi ntunyite umupfumu ntuvuga umupfumu we narakubonye ukora video ushira umuntu ku rutaro nibo byo gutwika vyanyu we na campus narababonye mureke ivyo bintu okay sawa umupfubuzi aka Kidumu Kibido arya ufite ama aka angahe tunasoza Kidumu Kibido Kibuganizo Kipine bo Keziraheze baba yao Mkristo msema kweli Schwarzenegger Terminator Schwarzenegger Patiri mukuru Cardinal yewe gaye kiganiro kiraherenga murakoze cyane thank you so much turi kumwe na Kidumu mupfubuzi wa music ariko thank you so much ngabiza sindi umufumu thank you so much my brother respect akazi keza i Burundi performance nziza kandi abarundi ebana ndabasaba muze kwitabira kino gitaramo cya Kidumu kuko the legend is legend you are kuri stage everything is good thank you so much until next time bye bye Patiri mukuru Cardinal Terminator Schwarzenegger